yakuriwe kurisha muri evenima wobiha ishusho nyabaki ubu igikorwa cy'Imana twigiye kandi agaciro ahubwo dufokasinga cyane kuri business ugasanga ufise nk'aka projet ushaka kugira ukaca wumva urisha kugira ngo uronke amahero asho kwa compressa y'amahero kene nigiki Jotaa yarakumariye mu buzima nigiki ubona ko uhomvye mbega woshobora kuduha true story yawe kuri Jotaa ikintu cyabaye kuri we cyambabaje cyane kuko n'umuntu yari icyitegererezo canje muri career yanje yo kuririmba rero ibintu yakoze byambabaje nka jewe kuko abantu bari basanzwe yuko ari we muntu yamfashije ari we muntu novuga yuko niganye none wowe umukobwa mugenzi wawe urashize ko vya Jotaa uravuga vraiment birambabaje ndababaye cyane umukobwa nk'abagacaza akavuga ngo no raba kwanza ibikino hindura ni nani wowe wavyakiriye gute numva mfise kuvuga yuko twasenga cyane paske igiti kiriko ivyamwa nico gitegwa ko amabuye nimba umuntu hari umuntu ashobora kuba yarumvise indirimbo ya Jotaa yarahezagiwe kubera iki rero wahezagiwe kijya gihe mugabo ubu kubera ko agize shite ucutangura kumuvuga nabi kumuponda kandi ico ndamushimiye Jotaa ni kubera ko atashimye kuvyigumizamwo abandanya akora igikorwa c'Imana kandi ari umugay Yap. Shalom kandi ndabakunda gose namangaruka nguma ndabaramusa shalom. Ni Jamaicano kuri microphone. Behind camera ni Enzini Rose. Uno munsi nariko ndapita gusa mu ma status y'abantu. Nariko ndazunguruka kuri WhatsApp gusa ndiko ndirabira ama status y'abantu. Mura na status y'umuririmbyi kazi azwi ku izina rya Keke. Uyu muririmbyi aririmba indirimbo za gospel kesha kuna kurimba avuza acoustic niyo turi kumwe muri uno mwanya hariyo inkuru imaze imisi zunguruka bijanye n'umuririmbyi Jotaa azwi ku ndirimbo hallelujah gira murayizi rero mu ma status Keke yashizeko yazanye novuga ko arakajagari mu abantu bariko baravuga cyane abandi bakabwe ariko reka sinda kugisha amajambo Shalom. Umeze neza? Ego. Keke kumengura babaye cyane. Bon, ikintu cyabaye ni ikintu gisa nk'intangaje bivanye n'umuntu ningene namubona canke nico yaramaze ku buzima bw'iwanje nico yakoze muri iyi career yanje yo kuririmba. Ya Jotaa uri umuririmbyi kazi kandi canke no kuvuga ko uri umuririmbyi nga mu Burundi ya postinze Jotaa cyane kandi nama emoji menshi yamarira umengura babaye cyane mbega nigiki Jotaa yarakumariye mu buzima nigiki ubona ko uhomvye mbega woshobora kuduha true story yawe kuri Jotaa Jotaa was my inspiration alikuwa my mentor na he's the one who pushed me in this career of singing kwa hiyo ikintu cyabaye kuri we cyambabaje cyane kuko n'umuntu yari icyitegererezo canje muri career yanje yo kuririmba rero ibintu yakoze byambabaje nka jewe kuko abantu bari basanzwe yuko ari we muntu yamfashije ari we muntu novuga yuko niganye kandi mbere no kwishure n'ahandi iryo zina bararimpamagara rero abantu baribaza ibibazo byinshi kuri jewe bambaza eske nzobana ndirimba indirimbo ziwe nzobandanya nemera abantu bampamagara izina Jotaa donc ivyo bibazo nivyo rero byatumye nanje numva mfisa gahinda kubw'ingene umuntu nubaha umuntu yambere icitegererezo aba yuko ego ya mbega nigiki nyamukuru wowe cyakubabaje gose kandi tukingaho nyene hariyo ama message warungikiwe kandi kunkuruza hasi twabashije kuzibona nituzi kuza dushikiri ariko twabibonye hakaba ni indi audio mengo warungikwe n'umukobwa w'umugenzi w'umukunzi wawe naho nyene ikaba yaradushikiriye nituzaho vyaciye gusa yadushikiriye kandi ngira nivyo ya nivyo cyane ndiko ndabesha nukuri none wowe umukobwa mugenzi wawe urashize ko vya Jotaa uravuga vraiment birambabaje ndababaye cyane umukobwa nk'abagacaza akavuga ngo no raba kwanza ibikino hindura ni nani wowe wavyakiriye gute bon I don't mind naco bimbwiye kuko ndazi ico ndiko ndarondera kandi
burya kugira umuntu atera imbere inabidi ukutane na challenge fulani. Kwa hiyo hari ibintu bimwe bimwe bidushikira mu buzima kugira ngo bitwigishe ikintu kanaka kandi ducike abantu kanaka. So I don't mind, lakini najua what I'm doing na I understand, naelewa kwa sababu wengine waweza kanielewa kuko ni jewe nzi ico uwo muntu yaramariye. So hata wengine wakisema it's okay, I don't mind. Ya kino gihe kisa nk'igihe kigoye cyane ku buzima bwawe, mbega kandi ukaba uri mu myiteguro ya evenement yawe, mbega umva uri muri mood nyene yo gukora event yawe? Ya nitatumika, nzokora, kandi hichi kitu kiwezi kikaniangusha. Nigishwa kuntembagaza hasi kuko nzokora uko nshoboye kose, kandi ahubwo mbabaye cyane ku buryo ngira shit, ku buryo nanigwa gukora n'ivyo nari nkwiye gukora. Nzoba ndiko ndamufasha na Jotaa gutembagara, ariko nkwiye gukora mu bundi buryo buzotuma mpagararira neza ico yangize nico yampamagariye gukora, kandi mpagararire n'izina giwe, kuko nimba byashitse agahusha inzira ndi ngaha kugira ngo mbandanye igikorwa yatanguje. Ya mbega niki kintu ushobora kuvuga ku bantu, kuko ariyo abantu bakora mu supporting, bakora mu encourage, bakamubwira Jotaa vraiment agize neza, Jotaa vyagenze neza, kwihindura umukobwa antuka muri gospel, muri gospel wewe niki kintu woshobora guhanura canke Jotaa, kandi nkene kubivuga mu rurimi yumva nyene ko iraza kumushikira no video? Bon, sinzi gi portugais canke ikirimi cigi brazilien. Donc icyongereza ndaswachumva. Ingene niyumva n'icyongereza ndacibagi. Uri bagi icyongereza? No, gerageza, ndazi kuri mu gihe kigoye cyane, gerageza. Okay, let me try. So I just want to advise all the artists who are following me in this video. I just want to say these things. You know, we don't have to appreciate what Jotaa decided. No, we don't have to appreciate, but we have only to pray for him, and we have to do our best for him as a worshiper like me. So I don't have to judge him, and I don't have to appreciate what he's doing right now. So let's pray and never judge. Never judge. Don't judge the book on its cover. So you have to go deeper and read what is in that book, but don't judge on cover. Okay? So that is what I see that is very important, and if we do that, we can improve and we can gain something better than judging. Yeah. Abantu benshi bakora bavuga ko ni gihe cyanyuma kigeze kubona aho abarimvyi ba gospel basigaye bihindura abakobwa. Nyene wewe kubgawe eske nivyo byo bari gihe cyanyuma nyene cyageze? Niye message ufise ngaho on? Numva mfise kuvuga ko twasenga cyane, parce igiti kiriko ivyamwa nico gitegwa ko amabuye. So we have to pray, dufise gusenga cyane no gusengeranira ko Satani arondera abantu bafise ico bari bamaze mu bwami bw'Imana. Ariko rero kandi natwebwe tukiri bazima tugihagaze dusengere abaguye mugabo, we don't have to judge them. So we have only to pray for them, kandi kubifuriza amahirwe meza kugira ngo nabo barangize neza, kuko nimba umuntu hari umuntu ashobora kuba yarumvise indirimbo ya Jotaa yarahezagiwe, kubera iki rero wahezagiwe kijya gihe mugabo ubu kubera ko agize shite ucutangura kumuvuga nabi, kumuponda? No, nidufise kwemera izo ariko arakora, kandi nidufise no sinzi ngene novuga no kumucira urubanza. Dufise gusa gusenga, hama ni affaire yiwe n'Imana yiwe. So nibaze ko atakindi kintu numva norenza ngaho. Ni challenge nyinshi ukora uhura nazo muri uno mwanya, mbega wowe kubgawe uko bifata gute, wiyumva gute muri uno mwanya? Kuko nimba twashitse ngaha anye ni kwera twabonye mu status y'abantu benshi bagize ama screenshot kuri wewe bivaye n'ivyo postinze, kandi abandi bikamera nk'uko bariko barakwishura by'ukuri umengo muri challenge goye cyane. Ya ico kinovuze nico mugabo hamwe n'Imana turaronka kuremeshwa, kandi ndazi yuko turiho kugira ngo dufashanye, kandi ico ndamushimiye Jotaa ni kubera ko atashimye kuvyigumizamwo abandanya akora igikorwa c'Imana kandi ari umugay. Rero ico ndakimushimiye cyane, kuko natwe niyo cyaturonka aho dusengera, kuko iyo ari kubandanya aririmba tukabona umuntu w'Imana kandi inyuma behind the scene ari umugay,
byari gutanga indi image mbi mugabo yemeye kubivuga ahagaragara mu munsi mukuru wagenewe hari iwabo mu gihugu cy'iwabo aho byitwa yuko uwo munsi witiriwe umva kuba fier n'icuri niho yabivuga in public yuko ari umugay rero icyo ndakimushimiye kuko yashoboye gutwereka aho dushobora gusengera point iri faible kuri we niho natwe tuce turonka aho dushobora kumusengera rero icyo ndagishimiye cyane mugabo kandi tubandanye tumusengera kuko n'umuntu birashika gahusha mugabo ndizera ko Imana izobikora neza kandi bizogenda neza yakeke ubu rero bisigura ko muri phone yawe nta ndirimbo nimwe ya Jotaa usigaranye na niyo uzosubira kandi kuririmba meze gute oya I'm working with the first Jotaa not the second Jotaa ndiko ndakorana na Jotaa wa mbere n'izina bariko barampamagara nka Jotaa nirijya rya mbere babandanye baguhamagara uko nyene ntacyo bitwaye vraiment kandi indirimbo nzoguma ndirimba kujya nyene kuko nimba zaramfashije kijya gihe pourquoi pas dashobora kumufasha ubu nimba ari umugay uno mwanya nibisigura ko yabaye umugay uno munsi no ntibikunda yuko umuntu ashobora kuba aba ari umugay akaca avuka cyangwa akamara iminsi akaca avuga je uno munsi ndabaye umugay akaca aba umugay uwo munsi no ni ikintu kiba gisanzwe kiri muri we mugabo rero yaronse opportunity yo kwiyugurura adharani ndo amesema lakini haimaanishi kwamba ameanza ugay leo yahoza ari umugay ni twebwe gusa tutari bwabimenye tugarukire ngahanye hariyo afishe ya coming soon irazunguruka ya evenema yawe ya konsere yawe mugabo iri muzina nimba ari kaoki ni gihindi zo tubwiye iryo zina kwanza Einankore yes ibisigura iriba ry'utakanze nurimenya baki igihe burayo abarundi tuje dushusha nigihe bure mu ntsige tukize Einankore nuko ego ushaka gutumira abantu hama no kubasezera akajambo kanyuma kuri Home Flavor TV ndabakunda cyane abantu bose mu nkurikirana ibikorwa byanje abantu bose mukurikirana ino TV ni by'ingenzi kuba mwashoboye kutugendera kandi ndashimiye kubona mwashitse mu gihe nyaco mukambaza ibibazo bisanzwe biri ku mutima rero ndabibashimiye nongira kandi ndabatumirira muri yo evenema izo bari umunsi wo guhimbaza no gutazira nico kiri muri bimwe Jotaa yakora negereza kubandanya igikorwa kugeza ku mpera z'isi rero ndabatumiye muri ico giteramo ni Einankore kiri muri bw'igihe burayo tuzuba tuko turatazira Imana n'abaririnzi batandukanye bo ngambwe gisagari wacu rero vraiment ndabatumiye ni le 12 septembre kuri EAC Kinama kuri 17 muri Bubanza no kuri ndabatumiye ni wa mukunzi wanyu nyene mwama musengera mwama mwifuriza neza Riziki Khelia rero ndabakunda cyane Imana ibahezagire yakwinjira no kubuntu canke na kanoti kubuntu kuko twabihawe kubuntu tuzobitanga kubuntu rero bajya bagira kanoti bo ntabwo bariko baragenda mu nzira nyakuri umwe wese ningene yahisemwo ni impamvu yiwe ego rero we bisigura ko utazokora event yo kurisha abantu amahera hari ibintu bingaye byotuma turihisha mugabo c'est pas une business that is not a business ubu igikorwa cy'Imana twigiye kandi agaciro ahubwo dufocusinga cyane kuri business ugasanga ufise nk'aka projet ushaka kugira ukaca wumva urisha kugira ngo uronke amahera asho kwa comprisa ya amahera ukene kugira ngo ukore business ya mugabo yakuriwe kurisha muri evenema wo biha ishusho nyabaki biravana n'umwese n'igicapo ciwe ariko twemereye kurihisha mu gihe ari ahantu wakotesheje nawe uza kuriha amahera waronse mugabo apana muri eglise kuko muri eglise na ahantu hera sano kurihishiriza amahera mugabo mu gihe uzi yuko ushaka kwiteza imbere mu gikorwa cawe urashaka kubikora n'amahoro menshi ariko kuri jewe sinica mugabo kuri jewe sinshobora rero nubwo muzomuhamagara muri Amerika azoza kubuntu sivyo mu gihe nzofuma nerekana effort yiwanje mugabo ntizibe condition ngo kugira ngo nze ngo mumpe ibi nibi mugenzo bamfise ivyiwanje nzokongereza dufashanye umurimo w'Imana ubandanye murakoze cyane ni Jamaican kuri microphone behind camera ni NZ niruze umuntu avyibushe cyane mu designer arakaze hama ni Home Flavor TV nibagiye kugira subscribe like share na comment du following hose Instagram YouTube Twitter hose niyo turi na Facebook niyo twibereye hama ubandanye uronka inkuru z'abakunzi b'umuziki n'abakunzi b'ijambo ry'Imana bice muri gospel ni intumbero imwe gusa gushikana kure
gospel gushikana kure ubutumwa bwiza ko busanzaza hose hama tubandanye turemesha na Keke ari mu gihe kigoye cyane igihe c'umubabaro kuri we novyita ko nka fondation yiwe isa nkaho yatiriganye ariko vyose ni Kristo vyose Kristo nabikora hama mwarahezagiwe cyane ciao ciao